mugenzi urahawe ikaze mu vyigwa vyacu vy'uno musi. Tugeze ku musi wa gatandatu w'ibikorane vyacu. Icivugo c'igikorane cacu ni mu bari mw'isi ntawugororoka taruwejejwe n'amaraso ya Yesu. Kuri mikro muri kumwe na Jimmy Nishimwe. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga kiti ibwirizwa shingiro ryo mw'ijuru. Ibwirizwa shingiro ryo mw'ijuru nico cigwa cacu cuno musi. Mu vy'ukuri Bibiliya yigisha iki? Ndabahamagarira gutora za Bibiliya zanyu kugira ngo twige ico ijambo ry'Imana ritubwira uno musi. Bibiliya ivuga ngo kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira aba kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Musengi yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ivyahishuwe igice ca 14 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Ngaha tuhabona amajambo akomeye. Kubaha Imana kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Hagiye kuza igihe aho buri wese azobazwa ivyo yakoze. Ibintu byose wakoze, haba ivyo wakoreye mu mpisho canke ku mugaragaro, hazoza igihe aho ibintu byose bizoshirwa mu rubanza maze byose bikazanwa, haba ivyakorewe ku mugaragaro canke ivyakoreye mu mpisho. Hagiye kuza igihe abantu bose bazorengutswa bakazanwa mu rubanza, kandi amategeko 10 yerekana urukundo rw'Imana niyo atwereka ibizisungwa mu rubanza. Koko kugira ngo ushobore guhabwa uburenganzira bwo kwinjira mu bwami bw'Imana, hagomba kubanza kuzanwa ibwirizwa shingiro ry'ubwami bw'Imana, bakaraba ko wewe utazohava uteza impururu mu bwami bw'Imana canke witeguriye kugendera ku mategeko yo mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo muvuge kandi mukore nk'abagira baciga urubanza n'ivyagezwe bizana umwidegemvyo. Yakobo igice ca 2 ku murongo wa 12. Nk'akarorero, tegeko riboneka mw'ibwirizwa shingiro ry'Imana ntukice ritanga umurongo ntarengwa, rikerekana ko abantu bakwiye kubaho vyiteka badapfa. Kugira ngo mu bwami bw'Imana abantu babeho badapfa, nuko rino tegeko rikurikizwa ku rugero ruhambaye. Itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane, ryerekana yuko abantu baganzwa n'ubwami bw'Imana. Ingo zabo zamara amajuru mato, umunezero no kwama bishimanye by'iteka ryose. Nivyo biranga abantu bakiriye kuno kuri kandi ntibakuvirire. Itegeko rivuga ngo ntukibe rituma abantu baganzwa n'ubwami bw'Imana, hamwe ryo kurikizwa n'abantu bose. Koko abantu boba baremye, stress mu bantu zogabanuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urusengero rw'Imana rwo mw'ijuru rugurugwa, mu rusengero rwayo habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo. Ivyahishuwe igice ca 11 ku murongo wa 19. Kubera ikinzanye rino somo, mw'isanduku y'isezerano yo kw'isi hari harimwo ibisate bibiri vy'amabuye vyari vyanditseko ivyagezwe 10 vy'Imana. Kuba rero ihema ryo mw'isi cari ikigiranyo ry'iryo mw'ijuru, twemeza ko
muri ino sanduku yo mw'ijuru duhejeje gusoma mu Vyahishuwe, naho nyene hariyo amategeko 10 y'Imana. Mw'isanduku yo kw'isi harimwo amategeko 10 y'Imana. Nta gukekeranya, isanduku y'isezerano yo mw'ijuru nayo nyene irimwo amategeko 10 y'Imana. Amategeko y'Imana niyo rufatiro rw'ubwami bwayo, niryo bwirizwa shingiro rigenga ivyaremwe vyayo, haba kw'isi hamwe no mw'ijuru. Abakunzi b'ubwami bwa Kristo bavuga bati, ukuntu nkunda ivyagezwe vyawe. Zaburi 119 ku murongo wa 97. Urubanza n'amategeko birafatanye cyane n'ubutumwa bwiza. Ntabwo twokwamamaza ubutumwa bwiza turiko turengagiza kubarira abantu iby'urubanza, kandi tukanababwira yuko mu rubanza hazokwisungwa amategeko y'Imana. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese akora icaha akora iby'ubugarariji, kandi icaha nico mugararizo. Icete ca mbere ca Yohana igice ca 3 ku murongo wa 4. Mugenzi, kurenga amategeko y'Imana, kugarariza kumvira Imana, nico caha. Igihe turiko turavuga yuko buri wese azorenguka imbere y'urubanza rw'Imana, dutegereza gutahura yuko icaha ko ari kurenga amategeko y'Imana. Koko icaha ni kurenga itegeko ry'Imana. Amategeko y'Imana nico gipimo cerekana imico myiza hamwe na mibi. Igihe cyose urukundo rutera kumvira, Bibiliya ivuga ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Yohana igice ca 14 ku murongo wa 15. Ikibazo ubazwa ni iki muri uno mugoroba? Urakunda Imana? Niba ari ego, itondere amategeko yiwe. Kubera ko nkunda Imana, nzokwama ndayumvira. Ngiyi ingingo buri wese akwiye gufata kuri uno mugoroba. Iki nico kitumenyesha ko tumuzi. Nitwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi, ntiyitondere ivyagezwe vyiwe, n'umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Igice ca mbere ca Yohana igice ca 2 ku murongo wa 3 gushikana ku murongo wa 4. Ndabibutse yuko ino ni ya ntumwa yama mu gikiriza ca Yesu itubwiye ano majambo. Ni kuvuga ngo ushaka kumenya iby'urukundo rw'Imana, wobibaza Yohana, kubera yuko yama mu gikiriza ca Yesu. None rero tubwiye ko uvuga ngo ndamuzi, ntiyitondera ivyagezwe vyiwe, n'umubeshi, uwo ukuri ntikwama muri we. Ntabwo ubuntu bwaje kurwanya amategeko nk'uko bamwe babyibaza. Mbega none ivyagezwe tubihinduza ubusa ukwizera? Eka namba, ushime turabigumisha. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 31. Intumwa Pawulo yerekanye ko ivyagezwe ntibiba ubusa ngo nuko ukwizera kuje, ahubwo yerekana ko ukwizera kuje ivyagezwe bica biguma bikaba nk'amabuye. None amategeko y'Imana afise akamaro ki? Bibiliya iratubwira umuco, kuko ivyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 20. Intumwa Pawulo irabisobanura neza. Akamaro k'ivyagezwe ni kumenyekanisha ibyaha biba bihejeje igikorwa cavyo. Ukuyeho amategeko, icaha ntigishobora kuboneka. Yamara kiba gihari, ariko ntigishobora kuboneka. Nuko tuvuga iki? Mbega ivyagezwe n'icaha? Eka namba, ariko simba naramenya icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe, kuko ntaba naramenya ukwifuza ivyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. Abaroma igice c'indwi ku murongo w'indwi. Koko ivyagezwe akamaro kabyo ni kuduhishurira, bikatwereka icaha. Ni ngombwa yuko tumenya icaha. Ego nivyo
ni ngombwa yuko tumenya uko tugwaye cyangwa tutagwaye. Ibyagezwe rero ni igipimo cyiza cyane, kubera yuko ntiwogenda gufata umuti kandi utagwaye. None rero bagenzi, ni byiza yuko ibyagezwe biza kugira ngo bitumenyeshe indwara yacu. Ubu naho reka twibaze duti, ubuntu bufise akahe kamaro? Ubuntu bufise akahe kamaro? Bibiliya ivuga ngo ubuntu nibwo bwabakirije kubwo kwizera, nabyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'8 gushika 9. Ubuntu bisobanura impuhwe z'Imana, imbabazi, imbaraga, kubabarirwa, urukundo twagiriwe n'Umuremyi. None rero ubuntu, ikigongwe twaherewe ubuntu kubwo kwizera, bukuraho amategeko. Inde muri mwebwe umwana wiwe yomugirira ikosa hama akamubabarira, agaca anezerererwa nuko umwana wiwe yokwama ibihe byose akora iryo kosa? Ninde muntu? Umugore wiwe? Ninde mugabo umugore wiwe yokorera ikosa hama akamubabarira, hama mu nyuma umugore agaca ashishikara gukora rya kosa? Ninde mugore? Nawe nyene byogenda uko. Ninde muntu? Boba bicaranye n'umuntu hama uwo muntu akamuhonyora, yamara kumuhonyora akamusaba ikigongwe, akamugirira ubuntu, hama wa muntu akongera akamuhonyora, hama akamugirira ikigongwe, bigahora uko iteka ryose akabyihanganira. Abantu benshi bashaka ngo Imana ibagirire ikigongwe, hama imaze kubagirira ikigongwe ibemerere bamara abanyabyaha by'iteka ryose. Bibiliya ivuga ngo ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17. Icaha ntikizobaganza, kuko mutaganzwa n'ibyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 14. Kuganzwa n'ibyagezwe birasobanura iki? Kubera yuko tutaganzwa n'ibyagezwe, ijambo ry'Imana rivuga ko ibyagezwe bigomba kugaranwa kugira ngo umuntu akire. Bino bintu birasobanura iki? Kuganzwa n'ibyagezwe bisobanura iki? Bisobanura kwitondera amategeko nk'aho womengo niyo gakiza kawe. Byagezwe igikorwa cyabyo bimaze kutumenyesha icyaha, bikatubera umurezi aturera, bikadushikana kuri Yesu. Igikorwa cyabyo biba biheze, ntabwo duhamagarirwa kubyikorera ngo bitubere umutwaro. Bitegerezwa guca byugaranwa kugira ngo ntitubandanye tubyihweza ukundi. Amaso yacu tuyaharabishe ku muganga ahambaye, ariwe Yesu, aza kudukiza ahejeje kutugirira ubuntu. None kuganzwa n'ubuntu byo bisobanura iki? Bisobanura kwemera imbabazi za Kristo, kuganzwa nawe ukuzuza ubushobozi bwiwe, ukama umuhanze amaso. Yesu wewe atigera atirikana ku by'Imana yavuze, wewe kugororoka kwiwe byamaze 100%. Natwe dukurikiza ibyagezwe bivuga, tutabirabiye ku byagezwe ariko tubirabiye kuri Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amategeko ahishura ubukene bwacu, amaze kutwereka icyaha aca tumenyesha ko dukeneye ubuntu bwa Kristo. Tumaze kuza kuri Yesu tukakira ubuntu bwiwe, duca tubabarirwa ibyaha. Nguko ukuntu ibyagezwe by'Imana ari byiza. Nico gituma umunyezaburi hariya muri Zaburi ya 19 ku murongo w'7 atubwira ngo ibyagezwe n'Uhoraho biragororotse. Byagezwe n'Uhoraho biragororotse muri ubwo buryo, ukurikije iby'Imana yari yavuze ku babyeyi bacu ba mbere.
igihe cyose amategeko yari ahari umuntu yari uwo gupfa kubera yuko yari yayarenze. Niba umuntu adapfuye, Imana yategereza gukuraho amategeko yayo kugira ngo irokore umuntu wayo. Yamara amategeko yaragumyeho kubera yuko ariyo yerekana ubwami bwayo. Imana gukuraho ibwirizwa shingiro ryayo yasa ko ikuyeho ubwami bwayo, kandi kubw'urukundo rutagira uko rungana ikunda umuntu yaramuzigamye na wenyine ntiyamwica. Yamara ubwayo yemera kwica umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose baze bakire. Iyo uriko uravuga ko amategeko ibyagezwe by'Imana byahavuye, ubu uriko uravuga yuko ubwami bw'Imana butagihari. Ubu uriko uravuga yuko ata mpamvu Yesu yari gupfa, kubera yuko yaba byari byoroshe yuko Imana ikuraho amategeko, ntiyari kwemera kurungika umwana wayo ngo apfe mu gishingo cy'umuntu. Yari yacumuye. Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Yesu yapfuye mu cyimbo canje. Yabambwe ku musaraba kubw'urukundo ankunda kandi kubw'urukundo agukunda. Igihe abantu babajije Yesu ati, mwigisha, ibwirizwa risumba ayandi mu byagezwe n'irihe? Yesu arabishura ati, mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Hari n'irindi rya kabiri rimeze nkaryo riti, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuko aya mabwirizwa yompi, ibyagezwe byose n'amajambo yavugishwa n'Imana, niyo byeneye nako. Matayo igice cya 22 niho bino muzobisanga. Amategeko yose ashobora gushirwa mu ijambo rimwe ngo urukundo. Gukunda Imana na mugenzawe, kwitondera amabwirizwa y'Imana ni kimenyamenya cyerekana ko twakuwe na Yesu mu buja. Hari abantu babitahura nabi bakita amategeko y'Imana, ibwirizwa shingiro ry'Imana ngo nubuja, ngo namabwirizwa y'ubuja. Heka namba nimunsobanurira ukuntu Imana yokura Abisirayeli muri Egiputa mu nzu y'ubuja, hama ngo yongere ibazane imaze kubashikana irikira abajana ice yongera ibaha amategeko y'ubuja. Ibino bintu ababivuga kumbure boba batabitahura, ariko Imana imaze gukura Abisirayeli mu buja yaciye ibaha amategeko ku musozi Sinayi kugira ngo ibamenyeshe yuko bakuwe mu buja. Mugenzi, nawe umaze gukurwa mu buja bw'icaha, ugakurwa mu kuganzwa n'amategeko y'ivyagezwe vy'icaha, Imana ikwereka amategeko yayo 10 nk'ikimenyetso cerekana yuko ukuwe mu buja. Amategeko 10 y'Imana reka tuyarabe, tuyasoma hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 20 ku murongo wa 3 gushikara ku murongo wa 17. Itegeko rya mbere, ntugire izindi mana mbangikanya. Itegeko rya kabiri, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Itegeko rya mbere ritubwiye ngo ntukagire izindi mana umbangikanya. Yesu nawe yavuze ngo niwakunda so canke nyina umugore wiwe akabandutisha, uwo biba byamubera ikigwamana. Ukuboko kwawe, ukuguru kwawe, ikintu cyose wokunda ukacyumvira gusumbya uko wumvira Imana kiba kikubereye ikigwamana. Ntukibazire ibishushanyo. Bibiliya, Imana, amategeko y'Imana aratubuza kwibazira ibishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru. Naho yobera Imana canke abamarayika warababonye, ntiurekuriwe kubacuramwo igishushanyo ngo basenge, gusenge Imana uciye muri ibyo bishushanyo. Canke hasi ku isi, haba abantu canke mu mazi yo mu biyaga, n'aberanda bose ntibarimwo. Ntugapfe kuvuga izina ryanje, jewe Uhoraho Imana yawe, ku vy'ubusabusa.
kubw'uwo rivuga ku by'ubusabusa njewe uhoraho ntobura kubimuhora. Hari abantu bagenzi mwa kino gihe bavuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa, niyo ariko arabesha akarahira Imana akayivuga kandi azi neza yuko ariko arabesha. Ukuri kw'Imana. Itegeko rya 4, wibuke kuziriza umunsi w'isabato. Ngaha haca haza ibibazo byinshi. Umunsi w'isabato ni uwuhe? Tuzovyiga mu vyigwa bikurikira. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu njewe uhoraho Imana yawe nzoguha. Abantu bahamagarwa kubaha abavyeyi. Igihe cyose umuvyeyi wawe azoba akiriho, imyaka yose wowe ufise, uhamagarirwa kumwubaha no kumwumvira. Ariko kandi buri wese akwiye kumva yuko kubaha buri wese ari ikintu ngirakamaro cyane mu buzima bwiwe. Itegeko rikurikira, itegeko rya 6 ni ntukice. Aha ntitwibagiye na babandi batuka abantu ngo wagipfuwe uragapfa n'ibindi, baba bamaze kubica. Itegeko ry'indwi, ntugasambane, akakoko n'akandiro k'ibara. Hari abantu basigaye barenga rino tegeko bagakora ibyaha nkana, mbere nk'aho womenga gusambana ntibikiri icyaha. Abo bantu barahamagarirwa kwipima kwa kino gipimo, bamenye yuko niba bashaka ubwami bw'Imana buratangaza yuko abasambanyi bose batazobona ubwami bw'Imana. Hari n'abandi badasambana ariko bakifuza gusambana, nabo nyene bumve yuko ari abasambanyi. Itegeko ry'8 ni ntukibe. Ibisuma navyo nyene ntibizobona ubwami bw'Imana. Itegeko ry'9, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Aba bantu nabo nyene bagwiriye. Mu minsi iheze bari abagore, none mwa kino gihe abagabo nabo nyene basigaye bagiriza abandi bagabo ibinyoma, ibyabo naby'ibinyoma, abanyamazimwe hamwe n'abandi bose. Rino tegeko rirabaraba, ririko riratangaza, ribabwira ngo ntukagirize ibinyoma mugenzawe niba ushaka ubwami bw'Imana. Ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Itegeko ry'10, ntukifuze inzu ya mugenzawe, ntukifuze umugore wa mugenzawe, canke umugurano wiwe, canke umugaronokazi wiwe, canke inka yiwe, canke indogoba yiwe, canke ikintu na kimwe ca mugenzawe. Urahejeje kwiraba mu cirore? Mbega usanze ugororotse imbere y'Imana canke uri uwo gucirirwa kwiteka? Bibiliya yerekana yuko ano mategeko y'Imana azohoraho ibihe byose. Amabwirizwa yiwe yose arahamye, arashinzwe gushitsa ibihe bitazoshira. Yakorewe mu kuri no mu kugororoka. Yageze isezerano ryiwe kuba igibihe bidashira. Zaburi 111 ku murongo w'indwi gushikara ku murongo w'icenda. Satani yirukanye mu ijuru kubera yanse kumvira ibwirizwa shingiro ry'Imana. Adamu na Eva birukanye muri Edeni kubwo kutumvira ibwirizwa shingiro ry'Imana. Yesu ashaka kugarukana umutima wawe kukumvira amategeko, ngo ubwami bw'Imana bukubera ubwami bushasha no munsi ubuzima bwawe. Warabayeho igihe kirekire urenga amategeko y'Imana, none uno munsi uhejeje kuyasomerwa, urayumvise, kandi igikorwa cayo cari co kukubera igipimo ngo umenye ibyo wakoze bitabereye imbere y'Imana. None Yesu ariwe muti yifuza gukiza ubugingo bwawe uno munsi. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo
kuko iri ariryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi. Ni njyewe Uhoraho mbivuze. Isezerano rishasha Imana yifuza gusezerana nawe uno munsi niri: nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo no mu mitima yabo, kandi niho nzovyandika. Nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Abaheburayo igice 18 ku murongo w'10. Imana uno munsi yifuza kwandika ibyagezwe byayo mu mutima wawe, hamwe wo kwemera kwiyegurira Yesu Kristo bicitwa uno munsi nyene. Rino sezerano ry'Imana rirashobora kuba iryawe. Byari byaranditswe ko Imana izogira ubwoko amategeko yayo yanditswe mu mitima yabo. Mbega nawe uno munsi ntiwokwemera kwinjira muri ubwo bwoko kugira ngo nawe ube mu mutigiri w'abantu Imana yanditse amategeko yayo mu mitima yabo? Imana ntagishaka yuko amategeko yandikwa ku bisate bibiri by'amabuye. Imana ishaka yuko yugaranwa biciye mu kwizera no kubana n'umwami wawe. Imana ishaka kwandika amategeko yayo mu mutima wawe. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira. Abera bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Koko barahinduwe na Yesu kubwo kwizera, maze baca babaho bitondera amategeko y'Imana. Ibyahishuriwe igice cya 14 ku murongo wa 12. Mugenzi, mbega nawe urashaka kuba mu mutigiri wa bano bantu bafise kwizera kwa Yesu kandi bitondera amategeko y'Imana? Urashaka kuba mu mutigiri w'abera basezeranywe ibyagezwe by'Imana byanditswe mu mitima yabo? Tugiye gukora umuhamagaro udasanzwe no munsi. Ndaguhamagarira kwiyegurira Yesu Kristo bicitwa no munsi. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Kandi mpemu bona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, nanje ndabyumvise ngiye guhamagara ngo ngwino. Kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu, ushingira intahivyo. Aravuga ngo egome ndaza vuba, amen. Urakaza mwami Yesu. Ibyahishuriwe cya 22 ku murongo wa 14 gushika kwa 20. Mugenzi, none nawe ko mwema mbarira ngo uwumva nahamagare ngo ngwino, kandi uwumva no muhamagaro akavuga ngo egome ndaje. None nawe niki kigutebya? Haguruka uze wiyegurire Yesu Kristo bicitwa munsi, kugira ngo agakiza kasezeranywe nawe uno munsi gatahe mu bugingo bwawe. Yesu aguteze ibiganza, ngwino kwa Yesu bigishoboka. Kuba ariko baradukurikirana bari ku mbuga ngurukana bumenyi, bashobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Mugenzi, ntutinye kutwandikira niba wifuza kwifatanya natwe mu gitigiri c'abantu amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo kandi bitondera amategeko yayo kubwo kwizera. Twandikire kuri izi nimero. Dufise amashengero mu turere dutandukanye ku isi. Turashobora kugufasha tukaguhuza mu gihugu cyose wowe urimwo n'abandi bene data bandi bari muri ico gihugu, muri ya ntumbero yo gukomezanya twigishanya kandi dutebutse ubwami twitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo yimirije vuba. Tubibutse kandi yuko ku isabato irangiza bino bikorane hazoba hariho umubatizo udasanzwe
mushishikare kwiyandikisha, nanje ngiye kubagirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze Mwami kubwa rino jambo uhereye gushikiriza, kandi urakoze kubwa rino jambo rimaze kwama imbuto. Bano bene data bamaze gufata ingingo, ndakweretse imitima yabo kugira ngo bakomeze batunganye, kandi ubahe gutera n'intambwe zose zisigaye, kugeza naho kuri wa munsi bazoba bari kumwe natwe kugusanganira, dutera ibirenge byacu tubyerekeza mu bikari byo mu ijuru. Ndasengiye n'abafise imitima ikomantaye batarafata ingingo, Mwami ushishikare kubana n'imitima yabo kugira ngo bamenye yuko wabagendeye, nabo nyene bifatanye natwe mu kwitegurira ubwami bwawe bwimirije vuba. Rema gushasha imitima y'abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, ushishikare kumvira abatanze imitwaro no kubera gisubiza abo bose bagukenera ku murango no mw'ijoro, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.